Ngo bite mtamu. Ni sawa. Namwe gute? Turashima Imana. Ishimo yako mzee. Salama boss. Murameze neza. Ndashima Imana kabisa. Ni kuvuga ni Sunlook TV dushinye kubabaza amajambo abiri atatu kugira ngo abafana bakunda Sunlook TV n'abantu bifuza gukora mariage bazi bari bazikora koko urana ko ibyacu bitoroshe bitesa sana mtamu. Sawa murakoze nta kibazo. Babita gute kazina kandi? Je nitwa Ciza Didier. DJ, uheruka gukora mariage nimba mu nyuma y'indwi zibiri ziheze wongeye twankazura kandi nga tugira ibako tugusanga mu mariage kwa ushaka kuba umuryango wawe nike kintu catumye muguma mwizera cyane Sunlook Studio kugira ngo ize ibakorere amasanamu n'amafoto. Sunlook Studio turetse kuba turabacuti ubwa mbere na mbere ubucuti twashize ku ruhande mugabo turabakazi kanyu mukora turaba service yanyu ukuntu muyishikiriza abo yagenewe muyikorana ubwira n'umutima mwiza turavuga ati aba bantu reka dusubire kandi tubizere mukora akazi keza cyane. Bakunze Sunlook TV muravyumva ni Didier numwe mu ba patro batwize mu ndwi zibiri ziheze yo twongera kadure kandi mu rundi rubanza gundi muryango ni kuvuga kava ko Sunlook TV turashoboye namwe niba mushaka kuza welcome cyane. Ni kuvuga rero bakunze Sunlook TV Didier mariage iberenga mariage idasanzwe iri ku rwego rukomeye ya tudatevye gatoya no kuyabaye iheruka iwawe nanye ntiyavyorosha bigaragara ko mu muryango wana kanoti kifashe neza DJ uvuga ko ibyo bintu oya mu bisanzwe sakanoti uburya urubanza rukorwa n'inshuti n'abagenzi iyo ufise inshuti n'abagenzi bose barabikora upfa gushira Imana imbere gusa n'umumvikano byose birikora ari abantu bafite amahera menshi cyane gose mugabo badashobora gukora ibintu nk'ibi bidakunda cyane Imana ibikora. DJ uvuze neza cyane none uhantu iki nk'abantu babajene abahungu cyangwa abakobwa badashika kuri ibi bintu ababene wanyu bashitse ko ugasanga ama mariage ni gutera amada canke ni kugira bimwe byo mwijoro abavyeyi baticaye imiryango wabuze imiryango nkaho bahanura iki wavuze ko ndabizi ka hari abashaka kubara kageso ugasanga n'amafaranga arahari ariko intego nibayishike ko nkaho bahanura iki. Ubisanzwe ikintu novuga bwa mbere na mbere mariage ni ikintu ciza cyane gose gikomeye na experience nini yandagira gose mugabo amezi make ndabimazemwo ndabona yuko nari naricereje ndarogreta kubona ntabikoze kare hama ku bantu batarakora mariage cyangwa batarashaka kuyikora no bahanura ko boyikora kuko nikintu uburyo ntibuze ubwa mbere ni mu mutwe gusa mariage nta ya mbere ibaho nta ya nyuma ibaho ubwo buryo bukeye bwawe uba ufise urashobora gukoramo mariage kandi igakunda kandi igatoga ni wowe gusa ushatse kugira byinshi naho ntuzogira mariage yambe ntibizokunda. Bakunze Sunlook TV ni kuvuga tubone umutama yadutije akanya gatoya kugira ngo tuganire murumva impanuro yake yatanga kugwaruka no kubajene bandi musigaye inyuma mutarashika ubwo kugira mariage ntimwitinye amafaranga avuze urubanza rukungwa n'umuryango n'inshuti n'abagenzi mukicara hamwe ugashika ko ntitugume tubihereza iyo masiti wacu mutama wagize neza kuduha akanya. Murakoze cyane ubwika abakunzi ba Sunlook TV abakunzi ba Sunlook TV no bahanura yuko iyo bagize nk'ibintu by'imanzana cyane ko bo bitura uko mukora service nziza cyane gose murafotora mugakamera eka mukora byinshi cyane no babwira yuko ko bwinshi bo bitura office urubanza akarondera Sunlook Studio hama bakamutunganiriza nuko akunze Sunlook TV ya Sunlook TV nyuma kuri kamera yari Drizzy cameraman kuri mic yari Bright the Bat commander the champion ni kuvuga Sunlook TV au umuntu adukeneye adusanga mu Kamenge mu Mirango kuri 14 kuzana gira gatatu vuye ruguru mukomeze kugira share sabone na comment ciao